Prince turafise ababwiza tunga bakomeye mu gihugu cyacu babikoze bigakunda bateye imbere uratubwiye yuko hari abantu batera imbere cyane kandi abo bantu babafise ko babikoze bigakunda tubwiye ari programme mufitanye nabo bantu canke hari imigenderanire mufitanye nabo bantu hari biganiro mwamuzogirana nabo bantu kugira tumenye vy'ukuri ti SIYONI yatunze bigenze gute yaciye nibihe bintu yahuye navyo canke nimbushaka gukora nkuko akora ucahe turaza babwiza tunga beshi batandukanye turazi ZIRANOZE SIYONI NAHUMU inakanyana n'aba iyi ni Homewood TV Together kandi mu entertainment dukunda ivyo teze imbere ivyo dushikikira ivyo twabwiye ko tuje na Homewood TV tuje n'ibintu bishasha n'abajournaliste bashasha n'ibiganiro bishasha uyu munsi naho tubabwira ikindi kiganiro gishasha twabateguriye ndakwibuzika utakora subscribe ubonye nunyaruka aho muza urabona ukore subscribe na notification kugira uzobe uwa mbere kubona makuru yacu ibiganiro filme n'ibindi bintu byinshi tugiye kuza turacisha ko ubu GFS niwo mugwi uduha filme ducisha kuri Homewood TV hakabagiye kuza n'ibindi biganiro bitandukanye hagabagiye kuza ama interview ibiganiro by'abana talent zose ngamu tugiye kuzinyegurura muzibone turi kumwe na Teacher Prince niwo muntu tugiye gukorana niwe muntu muzoba muri ko mu mwanya wose no muntu tuzoba turi kumwe ngamu muri Homewood TV no muragiye kubashikiriza ibiganiro biri update ibiganiro bishasha ibiganiro bitandukanye mutari bwabone ngamu Burundi Homewood TV jari TV ya mbere ngamu Burundi zanye ibiganiro mutari bwabone Teacher Prince turabaramukije mwiriwe meze neza ego turashima nego ndaje meze neza ndashima cyane se ko ndi muri Homewood TV nkomesha makuru kubatanze binitwa Teacher Prince benshi bakaba banzi kuri nka MVP Prince of East Africa ego nkuko mugenza nje bivuze tugiye gukorana vyinshi nego se tuciye mu biganiro bitandukanye kuko tugiye turibamenyesha ibiganiro bigiye kuzotuma na cyane ubu umuntu wese yitwa ko ari Burundi cyangwa mu jeune ugwaruka yumva yuko yarasizwe n'amajambere ariko dushaka yuko sugusiba gusa turi hano nka Homewood get gufata kuboko tukwereke inzira aho ugiye gushika naho nico kitego kuzokorana cyane kugira Burundi bwacu abarundi batari nga mu Burundi cyangwa bari hanze makungu bavuga ati mu Burundi hari abajene bafise ubwenge bafise impano bafise des visions bafise indoto zishobora kuzogico zifashije mu gihugu cyacu Burundi ego Prince buri cyane tugiye gutangura ikiganiro gishasha bidateze bwira bakonzi ba Homewood TV kaburi hafi ufate agenda na stilo wandike ikiganiro kigiye gutangura vuba cyane kugira uzo wa mbere kuzira kurikana ico kiganiro Teacher Prince mbwira bakonzi ba Homewood TV ikiganiro gishasha mugiye kuzamura bashikiriza tugiye kuza turabashikiriza turi kumwe mutubwire n'ikintu kizoza gihindura muri industry ya music canke muri entertainment canke mu butunzi bw'igihugu canke muri talent z'u Burundi neza cyane nko mugenzi wanje Simon Pro yababwiye ikiganiro kidasanzwe tuzanye ngamo Burundi na cyane kigiye gufasha nshanje mu gwaruka ataruko gusa umuntu wese yitwa ko ari Burundi kugira atahuri yumve yuko afise ico amaze afise ico bita role mu iterambere ry'igihugu na kiganiro kigiye kuzozana ico bita umwimbo mu kwezi kumwe amezi abiri cyangwa uno mwakanya tukazovuga duti no munsi y'abarundi barabona aho bariko baraja abajene buntu barabona ko baraja ni kiganiro turazirikana nkuko yababwiye ati fata agakaramu wandike ahantu uzomuzi yuko kuri Homewood TV ari kiganiro kirapasa kiganiro kidasanzwe kigiye gufasha abantu benshi kiganiro cyitwa Burundi à l'avance Burundi à l'avance ku mukino funo kuvuga ati Burundi in the advance ni kiganiro turazirikana tubona yuko kino kiganiro tukizanye kizofasha abajene benshi kizofata ugwaruka benshi kizofasha atari ugwaruka gusa kizofasha wowe wese yumva yuko afise icyo ateza gukora ndaje mu iterambere ry'igihugu ndase no ku iterambere ryawe wenyene bwite ariko bivuye ku bantu batandukanye nk'abo twitanga abagwiza tunga bari mu gihugu cy'u Burundi bariko barakora neza cyane gose bariko baratwanspira tugira aba jeune ariko twadukeneye tufati turafise ibindi byinshi tukibakeneye ko naho bariko baratwanspira bariko bateza ko bariko batariko barakora ariko tukuvuga ko batariko barabikora ko batabishaka no kubera ko batari bwabibwirwa uno munsi muri Home TV tugiye kubabwira vyinshi tubateguriye peut-être ejo canke ejo bunzo usanga biko birakogwa vyavuye intandaro ikiganiro cacu Burundi à l'avance
Prince turafise ababwiza tunga bakomeye mu gihugu cyacu babikoze bigakunda bateye imbere. Uratubwiye yuko hari abantu batera imbere cyane kandi abo bantu babafise ko babikoze bigakunda. Tubwiye hari programme mufitanye nabo bantu canke hari imigenderanire mufitanye nabo bantu, hari biganiro mwamuzogirana nabo bantu kugira tumenye vy'ukuri ti SIYONI yatunze bigenze gute, yaciye nibihe bintu yahuye navyo canke nimba ushaka gukora nkuko akora wocahe. Turazi babwiza tunga benshi batandukanye, turazi ZIRANOZE, SIYONI, NAHUMU, inakanyana n'abandi benshi bamwe bagira imikate bamwe umwe akora imikate ya muryango bakabwa n'abandi benshi cyane. Mutubwiye nimba muri Homewood TV abakunzi ba Homewood TV nana ariko baradukurikirana nimba abo bantu bazobabona bumve intahe zabo, bumve uko bateye imbere, kumbure hari aho usanga hari ico bofasha. Ego hari kintu nkunda kumva benshi bavuga na cacere abantu bitwa ko bakoze vyinshi mu buzima bwabo bararuranirwa. Harakaje bakunda kuvuga mu kirundi mu kifaransa bati ngo rien n'est impossible. Sivyo, na kintu kimwe kidashoboka. Everything is possible. Na kintu bidashoboka. Bavuga ati bwe twigira abantu benshi bw'urana tushikaho tushakuranirwa turoranirwa iyo tuko turigira kubagize iki icyo bashikiseko. Ndatanga kanoro gatoya uno munsi nimba Dangote ariko arinvestisa mu muziki, Dangote ariko arinvestisa mu sport, Dangote ariko arinvestisa ndamuvuze kubera ko ari ikoga bisha ikarakora, ariko nibisigura yuko mu gihugu cyacu Burundi atari abagize tungo bakora nk'ivyo ariko arakora. Sivyo, SIYONI aramaze gukora bidasanzwe vyinshi gose bitwa yuko abajene benshi bariko barainspire. Iyo aho duce hose yumvise umugiza twumva bavuga SIYONI, umva ko ariko aragira impact asanzwe mu buri community yo Burundi, muri society yo Burundi. Ucanuka nagozofa venera kuri kuno umva ahaciye umutima wo gufashanya usanga abajene yaciye nko muri diplome mu jene ege ni mariage arafasha. BAZIRANOZE tuyumva kugira abashokereza hafomi uze kuzana tuce muri bakabwa banahumu, umva abo bose nabagwiza tunga kandi bariko barabikora bidasanzwe, bariko navuga ko bariko barakoresha ingufu zidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi na cyane kugira asha guteza bateza imbere igihugu cy'u Burundi, bateza imbere imiryango yabo ndetse n'abajene. Ariko wambaje ati none bite hoho murafite ne programme muzobonana canke tuzoronka kaje bashaka kutubwira inkuru zabo ingene bashoboye kuroranirwa mu buzima bwabo. Nagenda kuba ikintu kimwe ingene genzi abatunzi bose abagwiza tunga bose babaho kwisi n'abantu batishima, n'abantu iyo uwegereye buke uriko barondera ko inkuru kugira ube inspiré bararyoherwa cyane gose. Nawe usanga ko bafata umwanya muremure cyane gose bariko baripansha ku kazi, bariko barakora akazi nabo rimwe barakenyera ko ayo makuru yabo ingene aho bavuye cyo bitalo documentaire comment kuvuga ati biographie yabo, background yabo ingene batanguye. Ivyo navyo tumaze kumenya background yabo ituma natwe no tuvuga doti bwa bundi ZIRANOZE yatanguye gutya, bwa bundi SIYONI yatanguye gutya. Ivyo navyo bica bituma umujene wose ari yose akafati vy'ukuri ndabona ko nasizo n'amajambere. Et pourtant turazi ko mu Burundi tufite abajene bari doué bafite du talent, bafite impano zishaka kubashikana kure, kandi tuzi yuko twigiye kuri abo bizoshikana kure cyane gose. Uno munsi nimba jewe teacher Prince ndinga Samuel ndinga tifuza yuko ejo mu mwaka umwe imyaka 2 tuzotwicaye ngaha toto ahantu tuvuga duti turafisa aho twaramuye nivyo twadukeneye. Ariko rero bari ko baratwumviriza fata yuko abo twagiye turavuga BAZIRANOZE bavenera na papa beza na ba investisseurs beza mugiuza no mugambi mwiza mugiuzanye interview tuma bavuga ati turakeneye ko abajene benshi ari mu gihugu cy'u Burundi bagira ico babigiyeko. Ndafisi ibice igihumbi byo kwizera yuko izo interview tuzozibura cyane background ya tuzoyibura kandi avyizeye cyane gose. Ego nkaho mu TV kandi tuvuze ko tukunda ivy'iwacu nkuko tutanga tuvati kandi uteze imbere ivy'iwacu, turakeneye guteza imbere n'ibintu vy'iwabo, turakeneye guteza imbere fomi yacu kweri ko no munsi imisi yose azamu yavuye muri Tanzania iri mu Burundi, ariko turakeneye guteza fomi imbere, turakeneye guteza imbere ibintu kanaka bakora, turakeneye guteza imbere Zion Hotel, Zion amazi nitwa Zion, ibintu vyinshi cyane go twokora ifo yuko imisi yose tangurira he iwacu. Ibintu nafite tumaze kutubikora bituma ahantu sari umujene avuga ati vy'ukuri uburundi turafise abajene bazirikana, turafise abajene bafise des visions, turafise abafise indoto, apana abandi bafise indoto ariko baziguza mu ndoto akazofana indoto. Turi hano dutanga inzira, turi hano twerekana abajene ati iyi nzira siyo ndabuce hano. Ikindi naco
ngira turamenyereye wavuze hari n'abastare benshi no musi mu myaka iheze bari abantu ubona yuko bahitinze ariko no musi batakiri ku isoko ndibaza wowe uzi gituma oya ni kubera yuko imisi yose iyo uri kurakora igikorwa kanaka udafise mission utazi indoto ya beshi tuviva muri mu ndoto fise indoto yo kuba umustar yo kuzo umustar ejo birashika ukaba umustar ariko kuba umustar ni kimwe fise ngene kuba umustar yari indoto yanje nyene gushika kuki niyo mission rero tuba tukeneye abo nibo babandi gusanga kubera ko ta mission afise niyo no musanga byose byaradabutse dukeneye ko abo bose bari ko barakora bitandukanye batahura ico bari n'abashaka gushika nabo bari ko barigirako nabo bari ko barigirako ingene batanguye hanyuma tuje mu nzira yabo Homewood TV twashikeze kure cyane gose. Ikindi kandi Prince iyo tuvuze Burundi en avance turumva abundi buzoba buri ejo canke hirya ejo. Dusanzwe tuzi yuko muri kaminuza z'u Burundi hari abahinga hari abashimiste hari aba physicien hari aba informaticien habuziki kugira kandi ikindi kandi twafise matière première nga mu Burundi habuziki kuba bajya abantu boja hamwe bagakora ikintu kuko n'abanyamerika kugira bakore bombe baje hamwe habuziki kugira baje hamwe bakora ikintu mu Burundi hazi ikintu gishasha gikozwe n'abarundi turigo tuza kugura amavuta avuye hanze mu Burundi hari amavuka yacu barayatwara bakajana hanze turarima ibitoke bagatwara bakajana hanze za Tanzania igitoke bakakigura amafaranga nk'igihumbi bagakoramo biswi zikazo zigura 5000 habuziki niko umuntu ariko akurikira Homewood TV niko umuntu ariko akurikira iki kiganiro cozo mwespira kugira ico kintu gikore mu gihe yo bafise amahera yuganira gute n'umubwiza tunga kugira shira amahera mu iyo project kintu cyamira nagenda nishure mu Burundi turafise abajene bafise des projets bafise abajene bafise impano mu kwandika bafise ibintu bakeneye kuzokora muri kazoza benshi bakunda kuvuga ati twarabuze sponsor et pourtant nagira mvuga ati gato nsubiye inyuma mu Burundi turafise ibintu vyinshi dukora mu matière yacu uno turafise mu Sumba style abatakora iwacu ni projet yazanywe turafise n'ibintu vyinshi bikogwa hari abana bafise ama projet ngaha très bientôt amavuta ko avuye mavoka zokogwa aho sinema projet hari kimwe gusa tugico tubita ukwihangana mu kwihangana kwacu ariko twihangana twicaye hatuzikana n'ikinokora cyoteza imbere communauté yanje et pourtant ikinovuga ati mu bajene ikintu cyambere wanza kwicara je ari kintu nagena nagwa karo gato sivyo uno munsi twumvise ko nyene cyore wacu mukuru yugo bitangoro nziza avingozi uno munsi nkaba ko nkaca numva ko je mvingozi ndagiga cyane ndagati mvingozi kubera yuko hava mukuru sivyo kubera ikimo je no kwimvira gukora ikintu naje ciza kizotuma abantu bava ahomva bazi baryohego uno munsi wose ko Prince ya créer company ikora amavuta bazoryohegwa bazovuga ati je Prince aviwacu ndamuzi sivyo kubera iki ivyo bituma umva ko baryohewe bisigura iki rero bajye n'abagwiza tunga kandi kesha abagwiza tunga niba usanga bari korakorera mu migambi itandukanye ari usanga babuze umugambi afise imigambi ibiri ariko uzanye umugambi umwe ushaka gutuma gusanga umujene arageze aho yishikanye ico nabwira ati nituje muri wandi bavuga ati nta mugambi mfise ngo ndafise umugambi ariko nabuze amahera hari ico bita kudodora shika kuba dodorere iga guconvaincre mon bailleur iga kugushikiriza umugambi wawe ndakwemera ikintu kimwe uzododora ahantu 6 8 9 10 kandi urazi ko bavuga ati ngo akagumi yagumako ejo nejo bundi uzombwira ati vraiment kuko nabo bose aho bagiye barashika ni badodora rimwe ni batanguriye ku muri yaridi batanguye ku rufaranga rumwe uno munsi bageze ku muri yaridi sivyo ntavuka rimwe yuzura ingovye ariko biciye muri Homewood TV ndazi ko tuzokumva vyinshi turashe nabone bahinga mu vyerekeye ama project management abafise ubuhinga bwo kushobora convaincre les bailleurs n'ubundi bintu bitandukanye bizodufasha tuzotumira muri Homewood TV bazodufasha na cyane mu convaincre abandi bajene mumve yuko ahubwo nimba ufise projet no musi muhira ukaba utarayishikiriza uyishikiriza abantu bana ahitegeza kuja watevye aho naca tugereka hano bavuga ati vraiment ngo je ninya gutanga umugambi wanje kubera yuko cyasanga wakorewa handi sivyo
bushikirize. Ndazi yuko nkuko twabivuze twebwe turafise abantu benshi bariko baradukurikirana, sivyo? Nizere yuko tuzokwiga uburyo bwiza dushobora gushikiriza umugambi umuntu nyawe. Hari abantu ushikira umugambi ugasanga bafise kakantu ko guca gutwara umugambi, ibintu bisanzwe. Twibuke ko tukeneye ko tubona Burundi bwacu buteye imbere. Mbega ni Burundi bwo dukeneye mu myaka 10, ni Burundi bwo dukeneye kubona nyuma y'imyaka 5. Aho ni je nigiye kwa cawe jewe nuri karatwumviriza uwo ari wese nibaze ko tuzomenya vyinshi muri iyo programme yacu ya Burundi en avance. Ego ikindi kintu ndabemere muri iki kiganiro kugwaruka ariko radukurikirana mwarumvise amakuru yuko leta y'u Burundi yashizeho banke yo gwaruka. Tugiye kubatoreza amakuru yose ajanye niyo banke, kuno kurana niyo banke, ibisabwa bibaye ngombwa n'umukuru wayo tuzomuzana ngaha tuganire turabibemereye, sivyo? Tutibagiye gusa ni sukuja kuba snipinga canke kuja kubespiona, tuba dushaka ko tubazanira imigambi yabo. Baravuga ko turafise banki kandi irahari, ariko abajini benshi ni bariko ako kaji twahawe ni bariko baragakoresha kubera ko batavyo bazi. Tukeneye ko tuzobasegurira mu nzira nziza, toroshye mu buryo bwiyaguye, mutahure neza yuko nimufise umugambi muhira ushogo cyo gice ufashishe muri community mu kibano cacu Burundi atavyirukura ko no munsi uri kuracerego. Ego vyose bizoca mu kiganiro Burundi en avance. Ego Prince dusozera gato turangiza gato ikintu de plus canke akabijya kazo kare muri iki kiganiro nakaye ku buryo umuntu avuga ati je iki kiganiro nikizonshikana umunsi numwe. Ikintu cyambere tuzobereka abajene no munsi bageze baruraniwe baciye muri nonzi yatwo turavuga no munsi baruraniwe. Tuzoberekana abagwiza tunga no munsi bageze aho bageze no munsi ariko batanguye kurondera no kudodora. Tuzobereka ibintu bishasha n'abarundi batari ngaha mu Burundi ariko batunze cyane gusa mu bivyo hanze ariko batanguriye hasi. Akabijya ni hehe? Urafise projet, urafise vision, urafise indoto, urakeneye kugira icyo ukoze, urakeneye kuzokwibuka mu Burundi yuko ari cyo washikirije, urakeneye kurabwa kuri television, urakeneye kwandika mu bitabo. Programme ni hehe? Burundi en avance. Merci beaucoup. Nkuko muvyumvise ni ibintu bigiye kuba byiza cyane, ni kiganiro cyiza cyane, kiganiro kije gifasha ugwaruka, kije gifasha abantu batandukanye ko ugwaruka gusa, kije gifasha n'igihugu. Homewood TV twariyumviye tubona ndikwiye gukora mu mafilme gusa n'abanyamuziki byose oyaha. Dushaka gukora ku iterambere ry'ibikorwa remezo, ibikorwa development durable. Dukore mu bintu bifisi akamaro ngaha mu gihugu, tureke kuja mu muziki gusa, sivyo Prince? Nego cyane gose ndabwira ati vraiment mwizere yuko chaque semaine burindwi muzoka muko muraronka ibiganiro vyiza kandi bibubaka bibenspira bituma namumva yuko nimba wari ufise umugambi ejo nyene mu gitondo utegereza kutangura kugira tuje mu nzira imwe. Dukeneye ko tugira budusige inyuma turinga kugira tubafata kuboko na Homewood TV. Yes I Prince ndagushimisha neza ko tuzosaba kubona n'abakozi ba Homewood TV dutanguye ikiganiro ca mbere mwiyindwi dutangura kirajako. Nizere yuko wakoze subscribe kugira ntuzocikwe n'ico kiganiro. Yego cyane gose nacyane mbwira ati abakunzi bacu ba Homewood TV mwonde mukurikirana ibiganiro byacu, tutibagenda no kubwira nkuko yibwiye ati mu subscribing ari mushaka kurondya makuru yacu mujya kuri Instagram, Facebook, Snapchat, Amazon hose muradusangaho. Ari mu ofisi kibazo mushaka ofisi kibazo cyacu cyose nibake textinga kuri Instagram canke ofisi kibazo cyacu cyose mutubaze tuzoba turi hano muri Homewood TV ku bwanyu. Yes, merci beaucoup. Ndabaseze bakunzi ba Homewood TV ndavuga ati tuzosubira vuba cyane ikiganiro gitanguye ukaruta kuri subscribe ndagasubiye mukaruta kuri subscribe gakure kugira uzoburi update n'ibiganiro byacu ya Simple Simon. Tukaba twari kumwe na Prince, Teacher Prince, brand camera parfait. Ciao ciao. Thank you.